inde ujya mujambo navuga ko ari umusazi inde Pere Chris ni umusazi n'ikindi kintu navuga ko ari umusazi man none utahora gute munavuga ko afise collab na Michael Jackson Festa Mode uramwemera ndamwemera yita ngo umurago wa Tupac Fabula vibya Dakeshan boy ya man uramwemera fresh Fabula rap yararenze man teenage kengo mo trap nkuko bemeze verse n'amavina ngoma ndabitoritsa singangwa n'ibyo byose ngumugoroka ndabatera kapapa gasigara nyuma kuma best tugahana bakananirwa haraboneka bashaka kunyishira ko binashobotse bagombe kunyifatira ndababujije nibazo pime na gato bambwirire yuko nashaka kumenyirwa na mitani yabo shaka kutugira koresha umwanya gute bakunzi ba Flip TV mumeze fresh tumeze neza turashima Imana hama rero bakunzi ba Flip TV no munsi tuko turatembera nyine ahantu muri quartier twa Gasenyi cadura n'umuji umuraperi ndavuga tuno mutipe kwe no musi ndamuhisiga vipi kwanza bro safi bro meze neza ndameze neza bro yes iramutsa bakunzi ba Flip TV kusiryambere ukoze kuri noti ndabizi bro bakunda Flip TV mulameze neza yo muri so good yeah aga freestyle kuri Flip TV kwanza kuri Flip TV yes yo dutangore dutegete amahera nitubura abaca batubemeza ku mabiya y'ubusazi ababaya tubafere tubapanda bomba kota turapa wahaba niko barashika dutari festa tubatese nitugotwa turafaka turakora ndabafaka tubafake amabiti ku mabiti tubatese wabono yeah nakubari uyu rero bamwita gute rero so bananita L9 yo irindi zina nze kwitwa Joel ya nijyo man ariko L9 nijyo ry'umwuga wanje yego dore wowe watanguye ibintu byo kurapa jya jewe natanguye kurapa fise natanguye kurapa fise nka 18-19 nk'uko 20 ubu rero ufite ingahe umaze imyaka ingahe uri kurarapa umaze imyaka ingahe urafite nka 20 uri kurarapa uzoba ko c'est 20 ans mais gusa natangiye kwinjira muri studio neza 2019 Joel burya afite amashuri angahe L9 afite amashuri angahe je nk'amashuri mfise so nk'amashuri 13 ariko nize muri technique kuri ETS nyene wapi nize kuri Don Bosco bro okay uyu rero bamwita L9 mani we narinda kugwaye sana navuga ati we nzomuronka gute L9 dore kwanza akapera kuri cameraman wacu MC Brizo akapera umudisinga nyene cameraman wacu ndamudisinga namudisinga dupfiki oya ni cameraman wa Flip TV akongera akabona umu presenter nyene kuri Flip TV kunyene gira icyo umuvuze ko muri rap ko murapera arangwa nibikogwa aya mga Brizo nabwati Brizo keep it up bro gumubandanya ukora makano zinyobagire bro naco byumva niyatera imbere nazo kwibagira nazo nyibagire bro aziyama yibuka background mugare koresha umwanya mugare ikintu agomba kuvuga kweri none koresha umwanya muga arona agomba gukeza kwanza Vania Ice ndabwati Vania keep it up ku ndirimbo ye ku gikorwa ciwe yarekuye kandi azicara no muri top 10 kuri BTV muga nubwo kitabaye cambe nubwo niyo ndirimbo itabaye ya mbere men mugati keep it up bandanya kandi dutera imbere never give up yo twibutse kwanza ni indirimbo yiwe ivuga gute iyo ndirimbo yiwe yitwa Ihela ya ducishize ko kabepo amahera utayafise mbega niki wokora kandi rero amahera utafise ntacyo wokora bro nano ucuvyumva bro ntacyo wokora bro nani aha mu Gasenyi baravuga neza yuko ari wo mustare yambara neza kandi yambara amafaranga adakunze no kuvuga ariko aba atari make cyane ni nk'aba yambariye nkangahe kimya tu ni private life yanje banks is no aba yavuga kuri media bakavuga amahera bambariye nka ba Berry Chris nabandi ubabwiye abujya mujama navuga ko ari umusatsi
inde ujya mu Japan uvuga ko ari umusazi inde Pericles ni umusazi nukuri bro je ibiganiro vyo naragenda birabama ndagiye biraca muri Walker Light TV agenda akora hehe urumva ahubwo narandre ndavuga ati ahubwo yagize neza kumukosora kuko muri jya minsi yararengeje man yare oya sinugusara man ahubwo cyari kindi kiganiro nabonye bro bari kumwe na Frema Boy ariko amuhanura ewana Freeman avuga ko byananiranye man je nanje nakunovuga man nikindi kintu uvuga ko ari umusazi man none utahora gute munavuga ko afise collab na Michael Jackson ubwo wumva oya ubwo wumva ko kweje usanga yarayibare ikoze akiriho akacara yibiga kasha akiriho yageze mu na bro man koresha ubwenge man amukoresha ubwenge none utiwe Berixire n'umusazi nimba iyo collab ni Michael Jackson nyakazori yindi umpeti yamwiyitirira ko ari Michael Jackson canke ari canke basi ega manu birashoboka manu ukasanga ega birashoboka manu ukasanga bashobora gufata nk'indirimbo y'umuntu urumva bakagira gute kugira anga Berkris mwindi umuntu akacarimba akagira gute kugira bigitire collab nyakara byo zokora nani abaraperi bo nga mu Burundi urabazi nka bose ndabazi nka bose Bifes uramuzi Bifes ndamuzi uramwemera ndamwemera MNF Jimbo uramuzi ndamuzi bro uramwemera ujya yita ngo umurago wa Tupac mana bajya bose ndabazi uramwemera ariko ujya navuga ati ariko araza man kandi vraiment navuga ati courage kwera hama Fabilo Dakeshan boy ya man uramwemera fresh Fabilo rap yera renze man indirimbo yiwe uvuga ati no ndirimbo vraiment jewe ndayumvise ndavuga ati kwera man jenze nyinshi man zande hari ijya dogo ntaco wanze oh my god nijya master man ndirimbira master gato numve neza yuko master nayo nzi bro uzi dogo saramadogo wimatongo kwiza nawe saramadogo wima je mvuga kanu gato gato isanako saramadogo wimatongo kwiza nawe nyita kaberikado nakubali nani Randipo mutari karategura ibintu byita kuri beat ahamagara barapera bahereza beat bakubita nindi urabona yo gutera ubwo bahajya muri bari nta numwe ntiribwo ko je ndiyemera bro none utiyemeye nde kwemera nta numwe bro gira rero ubutumwa ushikirije bajya gukora Randipo mutari yarantumye burya ni chat minda kurondera yarantumye mvuga ati jewe ndakeneye L9 amhonje kwanza ntaranyemeza bye mumuha ubutumwa buce muri rap kuri indirimbo yawe ndabwira bro cenga arandri imba ndondera imba kwa randondera azondera cyane yaramutumye na Brizo yaramutumye na Brizo umva jewe na areba peti basara sana bubaho ubutumwa bakubite tende kazi ndabakubite bakubite ndabwira ati neje kengo mo trap nkuko bebete verse n'amavina ngoma ndabituritsa singangwa n'ibintu byose ngumugoroka ndabatera kapapa gasigara nyuma kuba bet tugahana bakananirwa harabonirwa bashaka kunyishira ko binashobotse bagombe kunyifatira ndababujije nibazo pimena gato bambwirire yuko nashaka kumenyirwa na mitani y'abashaka kutugirana hari wa muniga agoma yishinura yikira mu bahaye kandi ari umubono basi pisma bara agoma with babyza kubatita L9 nakubali bro kweli none FibGTV none yibwiye iki L9 kugira FibGTV navuga ati kepera kandi murakomera kora sana ya narawe ngoma mbona mudahagarika mugira gute muguma mukubita mutwikanye batwitsi navyibaza ako namwe muga namwe ntimwiti muga mukwiye kuronderana nk'abajya abandi bakomakomeye mukabakoresha turondera bakiri bato nyene apana n'abakiri bato ego n'abakiri bato ego ni sawa muga mukorondera n'abandi nyene wewe wifuza ko tuzozana nderega wowe dutuma twoca tumuzana ejo uzobona link wifuza ko nde ushaka kubona kuri FibGTV
jada kino kubona muzana Delicia muri Isaac TV. Delicia Eh bijya gakobwa kanya mukorane nawe. Uramwemera ariko Delicia man, Delicia navuga ni umujournaliste ameze bien. Kandi kandi abazi kino man. Abazavuga tego kweri urumva bate arakubaje ikintu. Kandi ariko igaze ngeze kubona muri Isaac TV, oya si muri Isaac TV. Muri Magic Channel TV ya Minoshingira murayizi. Bon, uwo munsi Minosha yagiye kuraba Isaac acasanga na Ozi wose niho yararibara arambwira ico akundira abakozi biwe. Ariko yavuze kuri Delicia, yavuze ko Delicia akoze ikintu. Anje n'umukozi wa Minosha cyane n'umukozi wa Isaac. Isaac niwe yavuze ico akundira abakozi biwe. Donc acavuga ko icakundira Delicia, avuga ko ibibazo vyiwe bimwe utuntu tudutego ukuntu naco vyumva. Yego. None twe nta dutego tuba turimo. Sha mwebwe ni imitego yanyu navuga ati murizanye nanje ko bodyguard ko cadayizana. Utuyataka? Ndayataka vraiment. Yes, bakunzi ba Flip TV rero uyu yari N9 we hari indirimbo uri mu gusohora buye. Suvuga ngo hari indirimbo yaramaze gusohoka ni clip. Ni clip yitwa I'm so easy. Yo kandi bikunze nko muri December. I'm so easy bisiguriye. So navuga ko mu Kirundi navuga ko noroshe ntoroshe sana. Uroroshe kuri bamwe ariko utoroshe cyane. Ntoroshe sana kandi nugiramwo rero mu bisanzwe. Yego. N9 je ngoma ndagushimire nimba ari cyo orenzako kirenze ko dukoresha umwanya. Okay nagomba mbwire nk'abakunzi ba Flip TV nimwe bagiye kugira subscribe, like, share. Hama nimwe bagire kandi kugira subscribe, like, share kuri channel wanje di N9 baby. Yes, bakunza Flip TV yari N9 baby. Nibyo. Kumana natwe rero mubandanye mukora byababwiye subscribe yari Mr. Koresha umwanya. Puff.